Yes, reka mwifurize ibihe byiza cyane nizere ko umeze neza. Premier League iraza kuba nyine igaruka muri iyi weekend, amakipe menshi rero atandukanye iraza kuba agenda amanuka mu kibuga birumvikana. Reka duhere ku mukino uzaba uba ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo amakipe menshi azamanuka mu kibuga rero agenda yitwara neza cyane muri rusange. Ku munsi w'ejo umukino ukomeye cyane uzahuza ikipe ya Arsenal n'ikipe ya Manchester City. Ni umukino uzaba ku munsi w'ejo ku saa 11 birumvikana. Ekipe ya Manchester City, ekipe ya Arsenal umwaka ushize nizo zarangije ku myanya ya mbere. Ekipe ya Manchester City yarangije iri ku mwanya wa mbere, ekipe ya Arsenal iri ku mwanya wa kabiri birumvikana. Ubwo rero uko bimeze nta kundi ni ku munsi w'ejo nyine ekipe ya Arsenal zabagiye gusura ikipe ya Manchester City. Ese ni ibiki byaranze iyi mikino yagiye igenda ibahuza? Ese statistique ziravuga iki? Ese ni ekipe imaze gutsinda imikino myinshi? Ese ni iyihe ekipe rwose rero ubona ko ikomeje kugenda yitwara neza? Ekipe ya Arsenal, ekipe ya Manchester City nizi cyangwa se ni ibiki byagiye biranga iyi mikino? Ura ekipe ya Arsenal ndetse n'ikipe ya Manchester City zahuye bwa mbere hari tariki 11 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1893. Ekipe ya Arsenal ikindi ikipe ya Manchester City igitego kimwe ku busa, ariko ekipe ya Arsenal ntago ari ko yitwa gusa yitwaga Woolwich Arsenal, mu gihe kandi ekipe ya Manchester City yitwaga Aldwych. Akaba aribwo rero baje kuba rero rwose bahura bwa mbere. Ubwo rero kandi baheruka guhura tariki 31 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2024, ubwo ekipe ya Manchester City yari yakira ikipe ya Arsenal baza ko banganya ubusa ku busa. Ekipe rero ya Arsenal birumvikana ikinira Emirates Stadium, mu gihe kandi ikipe ya Manchester City ikinira Etihad Stadium. Ubwo kandi ekipe ya Manchester City ndetse n'ikipe ya Arsenal zimaze guhura imikino 211 bazabaho. Ubwo rero ikipe ya Arsenal imaze gutsinda imikino 99 banganya imikino 47. Ekipe ya Manchester City yatsinze imikino 65. Intsinzi yabayeho ikomeye Arsenal yagize nuko yatsinze ibitego 5 ekipe ya abavandimwe rero ya Manchester City. Hari tariki 27 z'ukwezi kwa 9. Yes, ubwo rero ntago ari ukwa 9 ahubwo ni ukwezi kwa 10. Ubwo rero ekipe ya Arsenal yatsindaga ekipe ya Manchester City ibitego 5 ku busa tariki 27 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'ibihumbi 2000. Kandi rero intsinzi none kandi ndende ekipe ya Manchester City yagize nuko yatsinze rwose ibitego 5 ku busa ikipe ya Arsenal hari tariki 28 z'ukwezi kwa 8 mwaka wa 2021. Ubwo kandi ibitego cyangwa se mu mikino bahuriyemo, umukino wabonetsemo ibitego byinshi cyane ku mpande zombi. Mu mukino ikipe ya Arsenal yatsindaga ibitego 7-3 ekipe ya Manchester City hari tariki 6 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1956 rero nubwo baje kuba nyine batsinda ibitego byinshi cyane muri rusange. Yes, ubwo kandi mu kindi wamenya kuri aya ma ekipe nuko rwose ikipe ya Manchester City imaze gutsindira rero cyangwa se imaze kugera ku gasongero inshuro zigera ku 10. Ikipe ya Manchester City imaze gutwara FA Cup zigera kuri 7, itwara League Cup zigera ku 8, itwara ibikombe 7 bya FA Community Shield, itwara kandi UEFA Champions League imwe, itwara European Cup winner imwe, itwara UEFA Super Cup imwe, itwara ndetse n'igikombe cy'isi cy'amakarebo kigera kuri kimwe rero birumvikana. Ubwo kandi kugiye ku ruhande rw'ikipe ya Arsenal, ikipe ya Arsenal kabisa rero nayo imaze kuba yegukana byinshi bitandukanye. Ikipe ya Arsenal imaze gutwara
imaze gutwara ligue zigera kuri 16 rero hariya mu gihugu cy'u Bwongereza, kaje kuba rero ifitemo rwose nomo cyangwa se yatwaye kimwe idatsinzwe umukino n'imwe. Imaze gutwara FA Cup 14, itwara League Cup 2, itwara FA Community Shield ya 17. Rero kandi ku mugabane cyangwa se mu kintu ku mugabane w'Uburayi yaje gutwara European Cup winner imwe, itwara na One Intercity Fair Cup. Ni ibyo rero bikombe ikipe ya Arsenal maze kuba nyine igenda itwara muri rusange. Ubwo rero kandi ku yindi mikino iraza kuba iba kuri uyu munsi muri Premier League, ikipe ya West Ham mu kanya ku isaha saa 7 n'igice yakuba ikipe ya Chelsea, ikipe ya Aston Villa, ikipe ya Wolves ku isaha saa 10, ikipe ya Fulham ikipe ya Newcastle ku isaha saa 10. Mu gihe kandi rero ekipe y'abavandimwe Tottenham Hotspur zaza kwa ikipe ya Brentford ku isaha saa 10, ikipe ya Leicester City ize kuba yakira ikipe ya Everton ku isaha saa 10, ikipe ya Liverpool imanuke mu kibuga n'ikipe ya Bournemouth ku isaha saa 10, ikipe ya Crystal Palace yakira ikipe ya Man U ku isaha saa 12 n'igice. Ku munsi w'ejo ikipe ya Brighton izaba ikipe ya Nottingham Forest ku isaha saa 9, ikipe ya Manchester City yakira ikipe ya Arsenal ku isaha saa 11 n'igice. Birumvikana ura mu zindi shampiyona zihari nuko mu gihugu cy'abavandimwe cya Espagne rero baraza kuba bamanuka mu kibuga nabo. Hari match nyinshi zigiye zitandukanye hari rwose mu gihugu cy'abavandimwe cya Espagne rero ku munsi w'ejo ikipe ya Alavés yatsindaga ikipe ya Sevilla ibitego bigera kuri 2-1. Ikipe ya Valladolid iraza kuba ikipe ya Real Sociedad ku isaha saa 8 kanya gato. Ikipe ya Osasuna ize kwakira ikipe ya Las Palmas ku isaha saa 10:15. Ikipe ya Valencia ize kwakira ikipe ya Girona ku isaha saa 12 n'igice. Ikipe ya Real Madrid saa 3 ize kwakira ikipe ya Espanyol Barcelona. Mu gihe kandi ikipe ya Getafe iraza kuba yakira ikipe ya Leganés ku isaha saa 8. Ikipe ya Atletico Club ikipe ya Celta Vigo ku isaha saa 10:15. Villarreal ikipe ya Barcelona ku munsi w'ejo ku isaha saa 10:15. Rayo Vallecano yakira ikipe ya Atletico Madrid ku isaha saa 3. Real Betis yakira ikipe ya Mallorca ku munsi wa mbere aza ku isaha saa 3. Birumvikana nuko rero biza kuba nyine cyangwa se nuko bihagaze mu shampiyona atandukanye. Mu Butaliyani rwose baraza kuba nabo bamanuka mu kibuga, rero match zihari nuko ekipe y'abavandimwe rero kuri uyu munsi ku isaha saa 9 ikipe ya Venezia iraza kwakira ikipe ya Genoa. Mu gihe kandi ekipe ya Juventus iraza kwakira ikipe ya Napoli ku isaha saa 12. Ekipe ya Lecce yakira ikipe ya Parma ku isaha saa 2:45. Ekipe ya Fiorentina yakira ikipe ya Lazio ni ku munsi w'ejo ku isaha saa 6 n'igice. Monza yakira ikipe ya Bologna ku isaha saa 9. Roma yakira ikipe ya Udinese ku isaha saa 12. Ekipe ya Inter de Milan yakira ikipe ya Milan ku isaha saa 2:45. Akaba ni match izaba ikomeye cyane. Ekipe ya Atalanta yakira ikipe ya Como ku munsi wo kuwa mbere azaba ari saa 2:45. Ku mukino wabaye ku munsi w'ejo nuko ikipe ya Torino yatsindaga ikipe ya Verona ibitego bigera kuri 3 byose kuri 2 mu gihugu cy'Ubudage. Muri Bundesliga naho baraza kuba rero bakina 5-5 kabisa. Rero haza kuba manuka mu kibuga kuri uyu munsi ku isaha saa 9 n'igice. Ikipe ya Bochum iraza kuba ikipe ya Holstein-Kiel ku isaha saa 9. Ikipe rero ya Freiburg iza kuba ikipe ya Werder Bremen ku isaha saa 9 n'igice. Ikipe ya Union Berlin yakira ikipe ya Hoffenheim ku isaha saa 9 n'igice. Mu gihe rero kandi ikipe rero ya Werder Bremen iraza kuba ikipe ya Bayern Munich ku isaha saa 9 n'igice. Ikipe ya Eintracht Frankfurt yakira ikipe ya Mönchengladbach ku isaha saa 12 n'igice. Ku munsi w'ejo ikipe ya Bayer Leverkusen izaba ikipe ya Wolfsburg ku isaha saa 9 n'igice. Ikipe ya Stuttgart yakira ikipe ya Dortmund ku isaha saa 11 n'igice.
ikipe rero ya FC Saint Pauli ku isaha isa moya n'igice izaba ikipe ya Le Brige. Akaba rero hariya ari uko bimeze kandi mu gihugu cy'Ubufaransa naho baraza kuba bamanuka mu kibuga. Ligue 1 biraza kuba bihagaze bite? Ligue 1 rero amakipe menshi atandukanye araza kuba amanuka mu kibuga yitwara neza cyane, kabisa. Ubwo rero mu mikino ihari muri Ligue 1 ni uko rwose kuri uyu munsi ku isaha y'isa 11 ekipe ya abavandimwe ya Reims iraza kwakira ikipe ya Reims ku isaha y'isa moya z'ijoro. Ikipe ya Reims ikipe ya Paris Saint-Germain ku isaha y'isa 3, Monaco yakira ikipe ya Le Havre ku isaha y'isa 9, Angers yakira ikipe ya Nantes ku isaha y'isa 11, ikipe ya Montpellier yakira ikipe ya Auxerre ku isaha y'isa 11, kandi ikipe ya Brest iraza kwakira ikipe ya Toulouse ku isaha y'isa 11, ikipe ya Lyon yakira ikipe ya Marseille ku isaha y'isa 2:50 hazaba ari ku munsi w'ejo. Ubwo rero niyo mikino igiye hari mu mashampiyona atandukanye. Icyo nakubwira cyo nuko ukomeza kugenda ukora subscribe, ari ibintu byiza cyane.